aha madakwija amezi ndwi ndi hano narabohotse ku ndoto. Kuva ntanguye kwiga ndaje ndabura umwanya ariko nari mu bantu bashaka kwiga kugira ngo nzobohoke koko hamwe nanje ndonka mpemuyera. Rero yababwiye ingene umuntu aruha urarota uri kurajya ukajya ibintu ukumva umenga nivu, ivyo rero byose je kuri jewe byarahetse. Nagira rero ndababwira ikindi, jewe nari umuntu nywa inzoga naho nabo nicaye mu isengero nagira nja muri siporo mvaha nje kurondera inzoga aha nari mfise muri telefone yanje nk'abantu bashika 200 bubu bari ubu rero inzoga narahevye kuva ntanguye kwiga inzoga narahevye. Inyigisho yafashije kugira divorce n'inzoga nkacangira kontra nijoro ningiye inyigisho yafashije nga ikindi jewe mubona ndumurondezi muga nari naraboshwe n'inyatsi kuva 2018 nkarondera ivyo ndose bigatwagwa n'inyatsi nkarondera ivyo ndose bigatwagwa n'inyatsi. Rero kuva ntanguye hano muri rushengero rwa repentance nagira ndababwire mwebwe muri ko muriga mukomeze mwige narabohotse ubu ndashobora gutora amahera nkabika ayo nzogejo nayo nzokoresha umugambi. Jewe nari umuntu imigambi nagize kuva 2020 nta numwe nari bwashire mu ngiro. Rero muri izi nyigisho mu masengesho y'umwungere nagira ndababwire yuko iyo migambi yatanguye guhaguruka. Ngizo rero inyigisho za deliverance ngaya amasengesho y'umwungere wacu ngiugo urushengero rwaje kugira ngo abana b'Imana bahowe. Murakoze no kugira iyerekwa nihishurirwa ivyo vyose nagira mubandanye mushira ibirenge hasi na jewe nashize ibirenge hasi nzokwiga mpaka nanje ngize ibiganza byo gukubita abazimu. Sinarinzi byanje narimboshe cyane mugo nanje sinarinzi ico bisigura. Nashimira abakozi b'Imana bo ngaha bagiye kutwigisha ibyibohero kuko ntavyo ibyo turi ntibyo tubatuzi. Je narimboshe cyane sinarinzi rero igitumye mboha narota indoto mbi nkumva yuko mbyutse n'umutwe umenga izo sirigira riveko kubera indoto, ariko ivyo ubu ndashima Imana ubu byaraheze. Kandi ikindi naco nari mfise inyatsi nta mahera nigera ndonka niyo ndayarose abayisikro baca bayanyiba. Hama rero ni telefone aho ndiko ndakorera naho telefone ejo hari ikintu cabaye Imana yankoreye. Umusuma yaraje impande yaho nsharije arasoboka inyuma zanje agira kure ku telefone mpindukiye ukura cenda mubona cenda yimwaka acariruka. Ico ndagishimira Imana. Mukomera amashi Imana. Amen. Je kuwa gatandatu nari nzinduye ino kukarago mu gitondo haca haba umuntu ari buhiga aca telefona wari mu bitaro ko kandi amaze kumutera ngo amaserumu ngwane ngo ninje kumuvugira ngo ino ngo mu bakozi b'Imana bamusengera. Naraze baramusengera kuwa gatandatu naraje ndabivuga baramusengera kuwa Mungu mu gitondo baciye bambwira yuko yatoye mitende yatashe. None acasubira avuga ngo mugango ntarakira neza ndasubira kandi ndabivuga barampa nomero ndamurungikira arabatelefona baramusengera. None uwo yavuze yuko yakize ngo Imana ishimwe. Barashimiye n'abakozi bamwitayeho ngo arabahaye amahoro ngo bazokwame ngo bamuba hafi ngo igihe cyose ngo azoza kubivuga. Yes, nanje nagomba mvuge yuko je naje hano nyene ngwaye ibintu byaguma bimeze nk'ibihute biguma biduga ibindi naho binjya mu kuguru mu guvyo buntu bwose bwaragiyeho basengeye. Murakoze. Nanje magaze ngashimira Imana kubw'igicaniro ca repentance. Jewe mu misi heze naguma numva ikintu ku mabati kigenda nyene kiguruka nyene ku babati nkasenga kikankaguhera mugabo hageze saa 4 z'ijoro kikamakiza umunsi umwe rero ndahaguruka ndavuga nti Imana iki kintu cyamakiza nka ndagomba igicaniro ca repentance umuriro ugiturire nikizosubire kugaruka.
Imana irabikora ubu ico kintu nguma nteze abati numve ko kiza n'ubu kirasubira kuza numva gushima Imana kubigicaniro ca repentance Imana ibateze. Yesu nashimwe kandi haba nanje ico magaze nganshima Imana njyamye mu ijoro vyaharagera igihe nkumva ndushe mu mutima nk'iki kintu cyo njyamye ko nkakibura haheze umwanya rero ico kintu kimvuyeko haca mbona abantu benshi b'abakobwa imbere zanje mu iryo joro abenshi muri bo twasambana nkabirota igihe kinini maze kubirota igihe kinini maze kushika ngaha naje ngaha nashitse ngaha ayi kumutakura itariki zine zo ku kwezi nyene muri uku kwezi nyene ico kintu cyo kwisambanya carahetse n'ivyo bintu byo kuguma ndota ndushe mu mutima vyarahetse byo ndabishimira Imana. Nashimwe nanje shitse ngaha kugira nshime Imana ku vy'Imana yakoze ugambe ndashimiye pasiteri adusengera akadusengera mbere atanatuzi ikigira kabiri nkashimira umumama ashikanye ngaha haraheze ukwezi je ndi no mu gisagara namanutse mvuye mu Kayanza ariko nari njenje kwa muganga hama natanguranye n'igikorane ngaha cyatanguye ariko wa mbere gushika kirahera n'ubu ndacaza gusenga ngaha kandi nari ngwaye na musi numwe byigeze byankaye ukonza waragwaye gute nari fise ububabare ngaha mu rubavu nyene nari fise ikibazo cihaha barankoze nzanumva ububabare burasubiye kugaruka cyo ndavuga ati habe subire kwa muganga ariko nje ntangwara bashoboye gutora ubu nyene ndiko ndiyumbira gusubira gutaha ruguri wacu amasengesho ubona hari cyo yakoze ego kenshi naraje barasengera ubu numva ububabare nyene buriko burahera amashi menshi ku mwana ikindi nacyo noshima mwaratwigishije je ku kintu c'amabohero nanje nagiye numva ahantu mbohewe je nari umuntu ndi ruguri wacu ndota indoto zibi cane tijya zose mwagiye mudondagura nagiye numva ndazirimwo nk'izimeze gute indoto zo kurota abantu bapfuye nkaje papa wanje ntawe fise ariko ndi muhira narota ndamubona yagarutse turiko turatera inkuru nyere nk'abana biwe izo ndoto ndazivuyemo nkaza numva ndababaye mbera no mwijojoro nkanarira kubera mba ndose papa wanje ndamubona ikindi naco narota ndiko ndarota mbona umuntu aza kufata ku ngufu ndamye mwijoro imisi myinshi hama inyuma yaho mwaravuze yuko umuntu ashobora kurwara infection kandi ata muntu atabyaha nk'ibyo yakoze nanje byukuri kubera bijya bigabo by'ijoro byagufata ku ngufu nibyo byakwanduje iyo infection nanje byukuri narayigwaye nkagenda no kwa muganga bakampa umuti nkawugura n'amahera menshi ntihagire icumarira kandi nino kandi barongeye kubunyandikira ngiye kububaza bambwiye ko ugurwa amahera menshi gushika n'ubu nayo ndaronka ngo muti ndabate barivuje n'abakomeye n'abari buraya n'abari hirya no hino ntibakira abaguma bandondera bari buraya ni benshi cyane bagwaye infection zikomoka ku bigabo by'ijoro by'abadayimoni bibakoresha ibyaha Imana ishimwe ko washitse hano kandi uri butahukize byose mu izina rya Yesu ikindi naco noshima iyo ndamye nkajya nikanguye hahora haza ikintu kikampikira nkaza numva ubuzima bwanje nyene buriko buragenda nkavuga ati jaho bwanje buraheze bikanka yuko no kwinyagaza n'umuntu tuba turyamanye muhira ndamubwira ati ndabaye iki bikanka yuko no hamagara ati we mawe ndabaye iki bikanka ko mvuga nine nkazuga bya bintu bikaza guhera numva umenga ubuzima buraheze ariko Imana ikaza nyene ikahankura cyo nicyo dukomera amashi umwami wacu ashimwe kandi naye ndashimye ku munsi wahari kwa kabiri nari mfise umutwaro warunanije nukuri ndashima Imana amasengesho yo ngaha muri burakeye hariho ikintu yankoreye gikomeye nabona ko ico kintu ndiko ndagenda kurondera mukuri ko ntazokironka ariko kubwo amasengesho uwo munsi twabonanye n'umukozi w'Imana Jamari yaranyatuye kwa majambo ngiye kukirondera nukuri cyo kintu nakirose kubwa amasengesho ngaha no kubwa amasengesho y'abakozi b'Imana Imana ibahezagire amashi menshi kumwa